n'ivyayiranze. Ndabaramukije ndabaha ikaze kuri 94.9 mu kiganiro isi n'ivyayiranze gica kuri Radio Black FM. Nkuko mubimenyereye, isi n'ivyayiranze ntiganiro kituyagira ivyaranze isi yacu mu kahise, aho tubakoreye ivyegeranyo biri mu bushakashatsi butandukanye haba muri science, ubuzima, imibereho y'ikiremwa muntu kuva isi yacu itanguye kubaho, amadini, iterambere, imigani n'ubwamamare, ubuzima bwaranze isi yacu mu kahise n'ibindi vyinshi. Mu cegeranyo c'uyu munsi tuza guhanira ku mazinga indwi y'imbaraga ziri mu mubiri wacu zidushoboza gukora ibintu bitandukanye bitangaje nawe utibaza ko bishobokera bose. Nkuko bisanzwe irijwi ni rya Nyabenda Celestin uhaye ikaze. Kino cegeranyo kiba gihagarariwe n'umuhinyanyuzi Dreadmaster. Isi n'ivyayiranze. Vyinshi muri iki cegeranyo nifashishije igitabo citwa Kundalini Yoga cha Sri Swami Shivananda hamwe n'urubuga healthline.com. Ntucikwe. Isi n'ivyayiranze. Reka nongenda gushimira ko wemeye kuntiza akanya kawe. Nkuko nabikubwiye haruguru, uyu munsi tuganira ku mazinga indwi y'imbaraga dusanga mu mubiri wacu. Kuri iyi si tubayeko hari ibintu bitangaje byagiye ku kiremwa muntu, tukumva bisize ubwenge bwacu, bigatuma tudutinya kuba inkomoko zitandukanye abantu bose badashikira. Nawe ushobora kwibaza uburyo ubwenge bw'umuntu bwogera kuri tekinoloji hambaye, akaremera ubu rifise ubwenge nk'umuntu, inyubako z'agatangaza, ibigwanisho kirimbuzi birinze ubwenge. Nta n'ushobora kwiyumvisha uburyo umuntu ashobora gutunga amafaranga hafi kurusha isi yose, umuntu akagira urwanko rurenze kugeza aho yipfuza kurimbura isi abayeko. Umuntu akagira impano runaka bigatugora kwiyumvisha mu bwenge bwacu, bigatuma ari nabo tuvyitirira Imana. Abandi nyene tukumva umengo babikoye kuzimu canke babihawe n'ibivejuru. Ibi nawe ushobora kuba vyibaza uko abandi bavyibaza, ahubwo ukarenza uko kabaza Imana nibe turemana ubushobozi bungana. Izi mbaraga zidushoboza ibi vyose ngo twese twaraziremanye mu mubiri wacu, bazita chakra. Muri iki cegeranyo ndahama ko zino mbaraga zimeze, aho tudusanga mu mubiri w'umuntu, uko zikora n'ingaruka zitandukanye ziteza ku muntu, nuko twodusubiza mu murongo igihe zatiriganye. Aha turifashisha inyubako y'umubiri w'umuntu. Abahinga mu buganga bwa kera mu Buhinde no mu Bashinwa, izi mbaraga nizo bifashisha kuvura umuntu bivanye n'igice kigwaye. Ziranifashishwa n'abo mu idini ry'Abahindu n'Ababudiste. Ku mubiri w'umuntu izi mbaraga zimeze nk'imizingi diske, ubundi zigatonda umurongo kuva aho umugongo rutangurira gushika mu ruhorihori aho ruherera. Isi n'ivyayiranze. Reka duhere ku mbaraga ya mbere. Iyi bayitwa chakra racine, mu yandi mazina bayitwa root command, root chakra, ariko mu izina ry'isanskrit ivamwo yitwa Muladhara. Iyi mbaraga ya mbere tuyisanga aho umugongo rutangurira, ahatumbanye no gwicariro, co kimwe n'ibihimba vy'irondoka. Iyi mbaraga ikora ku myaka indwi ya mbere y'ubuzima bw'umuntu. Nkuko tubibona mu izina ryayo, yerekana itanguriro, imizi. Nyene umuntu aba agifitanye isano n'ivu, ndavuga isi yavuyemwo, yaturutsemwo. Aha namwe umuntu aba agikeneye cyane biva mu isi ngo abeho, nk'ifungurwa n'ubutunzi, ikanamufasha kumva atekaniwe no kugira ubushobozi bwo kurwana n'ubu buzima ngo abeho. Iyo ino mbaraga iri ku rugero ruringaniye, aha namwe umuntu aba yumva yishimiye ubuzima, yumva atekaniwe atakibazo yifitiye, ukabona nyene ari wa muntu ari hamwe, ibi ntari umutekano. Iyo iri ku rugero rwo hasi naho, aha umuntu aba ari wa wundi yamana ubwoba, yamana amaganya, nta cizere yifitiye, nyene ugasanga ntaco afise, rimwe akaronka ibimutunga, ahandi akabibura, akama mu mwitwarariko yuko yomara umunsi ngo abeho. Ku rugero rwo hejuru, uyu muntu ni wa wundi yamana umurumbu urenze w'ibintu vy'ubutunzi, nyene wa wundi kugira uvyumve umwe wumva ngo afise amamiliyoni, ariko n'ikingo ca 50 akibonye hasi ayiruka hafi metero 100 kw'isegonda mutangwanwa kugitora. Uyu ni umwe no muhira naho umwana wiwe yorira kwikura nayo imbombo ngo bamuhahore
gora aba namwe murabazi kundusha ngaho mu kibani wanyu. Ndakubitse ko ari isi n'ivyayiranze kuri Radio Black FM 94.9 bumva buri munsi kuwa gatandatu mu gatondo isaha 1:30 no ku munsi w'Imana ku mugoroba isaha 12. Uyu munsi tukaba twaganira ku mazingi ndwi y'imbaraga dusanga mu mubiri w'umuntu, les 7 chakras. isi n'ivyayiranze. Imbaraga ya kabiri, chakra sacré, Svadhisthana. Iyi tuyisanga haruguru gato ya mbere, uduganya uruti rw'umugongo, iri hepfo gato y'umukondo. Iyi mbaraga yubaka iyo umuntu ari hagati y'imyaka 7 na 14 mu buzima bwiwe. Ikora nini mu gutanga imbaraga mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina no guha ubushobozi umuntu bwo gukora utuntu dushasha, la créativité. Iyo iri ku rugero ruringaniye, uyu ni wa muntu nyene akora ibintu ukabona ko bimurimwo, abikunze, adahigisha, abona ibintu mu byiza gusa, arugurutse, yumvira utuntu dushasha, akantu kose katamenyera ugasanga iwe gusa, aba yishimye, ahagijwe nuko yimereye, sanga akunzwe na bose. Iyo iri ku rugero rwo hasi naho, aha umuntu aba yumva adakunzwe n'abantu, akumva umengo baramwanka, abatinya kugira umubano wa hafi n'uwo ari we wese, nyine nta kantu gashasha yiyumvira. Ku rugero rwo hejuru naho, uyu muntu ni muri bamwe bafise amarangamutima arenze urugero, wa wundi utuntu twose bashaka kudutunga akava aha aja hariya nyine agafatafata. Umumubwiye ibi aremera, uwundi yamubwira ibindi kemera. Uyu kandi usanga muri bandi bafise ubushake bukabije bw'imibonano mpuzabitsina, umusanga umukobwa wese wo muri karate nta numwe atarumviriza, ariko ugasanga inanga yo gukunda igitsina yarase kumuvamwo. Hari nk'imfizi y'umusozi, isake yo muci. Aba nabo baruzuye ngaho iwanyu murabazi cane kundusha. isi n'ivyayiranze. Reka tuje ku mbaraga ya gatatu, solar plexus chakra canke plexus solaire, bayita manipula. Iyiyo uduganya uruti rw'umugongo tuyisanga tumiranye neza n'umushishito. Mu buzima bw'umuntu, ikuri umuntu afise hagati y'imyaka 10 na 21, niyo huriro ry'ivyiyumvo vy'umuntu, akumva yigiriye icizere no kwiha agaciro mu bandi, nifasha gukontrola canke kugenzura ubuzima ku rugero ruringaniye. Aha ni hamwe umuntu aba yumva afise inguvu, akora cyane kandi agakora ibintu asize ku mutima, aba yumva yifitiye icizere, ene ubuzima bafise mu kiganza, umwe nakora ibintu bikamukundira. Ku rugero rwo hasi, uyu niwe muntu atacizere yigirira, yumva ko ataco yishoboreye, nyene abona ko ari magorwa mu bandi, yamana mubabaro n'agahinda. Akenshi usanga ari muri bamwe bafatwa n'indwara z'agahinda gakabije, agwaye umushishito na za diabete. Ku rugero rwo hejuru, uyu ni umuntu yamana inzara y'ubutware, umusanga hari hose yigira shefu, nta kintu ashima, aranikunda cane, ntawe umusumva ijambo ahari, abashaka ibintu byose bihora ari byiza uko abishaka, nta kintu coba ari ciza kitameze uko abishaka ntagikozwa namba. Aba namwe murabazi baruzuye ngaho iwanyu. Reka nawe ndakubitse kwikira ikiganiro isi n'ivyayiranze kuri Radio Black FM 94.9. Uyu munsi twaganira ku mazingi ndwi y'imbaraga dusanga mu mubiri wacu. isi n'ivyayiranze. Imbaraga ya kane, chakra du cœur canke eternal sound command, ata. Iri ni nk'ijwi rihoraho. Iyi mbaraga uduganya uruti rw'umugongo iherereye mu gatuntu ahari umutima. Iyiyo ikuri umuntu afise hagati y'imyaka 21 na 28. Iyi ni ifata nk'umuvyeyi w'izindi mbaraga zose, ikabigizwe n'ibice bibiri. Igice ca mbere ni kiri ku mutima ku ruhande rwo hepfo, yo ijanye n'urukundo rudafatiye ku kintu na kimwe, nko gumuvyeyi n'umwana. Igice ca kabiri co kiri ku mutima ku ruhande rwo hepfo, aha yijanye n'urukundo rundi rwashira ishusho n'amarangamutima bwite kuri buri muntu. Ku rugero ruringaniye, aba ni abantu twitwa bagikundiro, ahari aba yumva akunzwe, arakunda abantu akabitaho, ni inshuti ya bose,
yumva amahoro muri we, yuzuye imbabazi kandi yakira neza ubutandukane bw'abandi. Ku rugero rwo hasi, uyu ni wa muntu w'urwanko aba twitwa ba nta mubano. Ugwa neza yifitiye, yamana ibibazo byo kwizerana n'abandi bantu. Usanga hagati yiwe n'abandi bantu hari manga nini, byaranse ko abana nabo. Ku rugero rwo hejuru rurengeje, uyu nimwe muri byose yamara ntaho nikora, ntaco yumva yishoboreye, yamana akaboko gasabiriza, gacoresha, canke se kandi ugasanga ari wa muntu yumva ko kenewe cane atahabaye atacokogwa. Naba baruze ngaho mu kibani wanyu, n'isi n'ivyayiranze kuri Radio Black FM 94 n'ibice 9 giteza amatwi. isi n'ivyayiranze. Imbaraga ya gatanu, Front Chakra, Chakra de la gorge, ishuda. Iyi mbaraga iherereye neza na neza mu muhogo, yubaka iyo umuntu afise hagati y'imyaka 28 na 35. Iyi niyo itanga ubushobozi bwo gusohora ivyumviro vyacu mu majambo. Ku rugero ruringaniye, uyu ni wa muntu arangwa n'ukuri. Iyo ariko aravuga, ubona se uruciyumviro ciwe neza, ataca hisha yumvikana cane. Niyo avuga uba wumva adategwa. Ni abantu usanga bavuga amadisku atandukanye akomakomeye, azi gutanga impanuro, anumviriza n'iz'abandi. Ku rugero rwo hasi, uyu ni wa muntu bidakundira ko avuga ukuri kwiwe, atinya abantu, yama yihoreye. Niyo avuga aguma yikeka ko atawumwumviriza. Ku rugero rwo hejuru, uyu we numwe avuga akangagurana, nta kura afise, yamana impari nyinshi. Aba ni bamwe iwanyu usanga buzuye amahane, niyo akoze ikosa ntawumusumbya urwamo. isi n'ivyayiranze. Imbaraga ya gatandatu, Chakra du troisième œil, third eye, ijisho rya gatatu, bayita ajna. Iyi ibarizo mu gahanga hagati na hagati nk'ijisho rya gatatu nyene. Mu buzima bw'umuntu ikora ku myaka 35 na 42. Iyi mbaraga ijanye no kugira ubwenge butangaje no kubona ibirenge aho amaso n'ubwenge bwa muntu bigera. Ku rugero ruringaniye, aba niba abantu biyumvira ku rugero rutangaje. Numwe yumvira akiyumvira no mu kibanza c'abandi bantu, ugasanga ubwenge bwiwe buri hejuru. Aha kugira uvyumve, reka dufatire kuri filime y'uruhererekane La Casa de Papel. Uburyo professor abayumvira akaniyumvira mu kibanza c'abapolisi, akiyumvira n'icyo abapolisi baza gukora, bigatuma n'abaca babona ico bokora ubwo nyene ngo ntibafatwe. Ubu ubona ko birenze ubwenge bwa muntu. Aha kandi wagiye wumva ubuhanuzi butandukanye bwitwa Nostradamus, yavuze mu myaka yake ariko biriko birashika uyu munsi. Warumvise kandi ubuhanuzi bw'umupfumu yitwa Runyota, ahanura ntare rugamba ko umunsi umwe Uburundi buzogwa mu maboko mabi y'abakoroni b'abazungu. Wagiye wumva n'ubwenge butangaje bwa Albert Einstein n'abandi benshi. Ni bene aba igico ryabo rya gatatu riba rikanura cane. Aba ni bamwe bagusigura ikintu nabo butarakibona, ukumva ubwenge bwawe bwagekojeje kw'intoki. Ku rugero rwo hasi, uyu muntu nta kwiyumvira yifitiye, ntakore ikintu ashize ku mutima, arabura amahitamwo, ntazi gutandukanya icyatsi n'ururo, nyene amaso yiwe ababona hafi cane. Ku rugero rwo hejuru, uyu numwe yamana indoto mbi, agenda arivugana mu nzira, abona ibidahari. isi n'ivyayiranze. Imbaraga y'indwi, Crown Chakra, Chakra de couronne, infinite commande, twa Sahasra. Iyi iherereye mu ruhorihori hagati, ikuriye umuntu ari hagati y'imyaka 42 na 49. Ino mbaraga tuyita umuryango w'Imana, hamwe n'umuntu aba yogururikiwe n'isanzure, univers. Ku rugero ruringaniye, uyu ni wa muntu ubona ko yuzuye, amurikiwe, imbaraga zitangaje. Bamwe bumva ngo bakora ibitangaza, afise urukundo ruhebuje, ubona ko nyine afise ahantu ruvoma rudakama, afise ubwenge, umwe ubona ko yovugana n'ibikoko,
n'ibiti n'amabuye n'amazi. Ku rugero rwo hasi, kuri uyu muntu nta kwizera afise. Wa muntu kugira yige bimugora, ugasanga no mu ishuri byaranse, wa muntu nyine abashavura Imana ku buryo yamuremye. Iyo iri ku rugero rwo hejuru naho, uyu ni umwe arangwa no gucira imanza abantu, umwe afise amahame akaza agenderako. isi n'ivyayiranze. Mu buzima bwacu, izi mbaraga nizo zituma dushobora gukora ibintu bitandukanye bitangaje, canke tukanigenza mu buryo ubu canke buriya. Zanakoreshwa nabi nyene bikatugirako ingaruka mbi ku mubiri wacu, nk'uko twagiye tubibona haruguru. Reka ndakwitse ko ucumviriza isi n'ivyayiranze kuri Radio Black FM 94.9, aho twaganire ku mbaraga indwi dusanga mu mubiri wacu. Aha hari bikenewe umuntu yokora ngo asubize mu rungu zino mbaraga igihe zagabanutse canke zarengeje urugero. Diane Maranspina PhD ni umuhinga mu buganga bakoresheje yoga. Mu kiganiro n'urubuga healthline.com atubwira bimwe muri ivyo. Maranspina atubwira ko dushobora kwifashisha yoga canke umuntu agakora meditation, canke kandi bakakorera ka massage, canke ukumviriza imwe mu miziki yabugenewe iruhura n'ibindi byinshi. Aha nawe ushobora kwibaza iyo Albert Einstein yakuye ubwenge tumwumvana, ukibaza iyo Graham Bell yakuye icyumva ca mbere cyo kuri telefone, canke ukiyumvira iyo umusirikare Bihome yakwiye gutwara ngo yitangire mwezi gisabo kabura, ukibaza abantu bakora ubutunzi tubumvana ukabura, ukumva umuntu wakora ibitangaza ukabura yabikura, ukibaza iyo Adolf Hitler yakuye urwanko yansaba Yahudi ukabura, nawe ukibaza igituma utandukanye n'abandi bantu. Ariko byose twarabiremanywe, biri mwazina imbaraga indwi Imana yaturemanye, ari nayo mpamvu nazibazaniye muri iki cegeranyo. Ni 94.9 Black FM. Nawe ushobora kuba ufite icyo wumva udusangiza kuri iki cegeranyo, interano canke icifuzo cawe. Dusange kuri Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Host twitwa Black Media. Nk'ibisanzwe ijwi Gariga Celestino. Bye. Ciao.